Iteka ridasanzwe twatewe kuri Indundi TV tubaramutse kwanza ariko kandi tunabereka umushitsi wacu inararibonye cyane mu by'akaranga Dunia Abedi benshi barumva ngo aravuza ingoma abandi bakamubona mugabo mu mateka yiwe atubwire neza na neza umunsi yatangiye kumva ati jewe ndatangiye kuvuza ingoma hari mu mwaka wubi. Murakoze cyane ndakuramukije nongeye kandi kuramutsa ariko baradukurikirana jewe nitwa Dunia Abedi nkuko bivuze hama benshi kugira bamenye nkabasanzwe ndongoye umugwi w'imico kama witwa komeza karanga nkongera kandi nkabanserukiye ishira hamwe inabudi inyenyeri z'u Burundi kwisi yose mu gisagara ca Bujumbura. Uti rero ngo benshi baramubona ngo aravuza ingoma ngo mugo tukwiye kumenya yabitanguye ryari byaje gute. Jewe rero novuga yuko nabitanguye mu 1982 hari ku ntwaro ya President Bagaza. Muri ico gihe hariho umugambi wo gukundisha abantu akaranga kubakundisha imico na cyane cyane bafatiye ku muco urongo yindi ari umurisho w'ingoma. Ivyo rero bikaba byakorwa mu buruhuko bukuru bw'abanyeshuri mugabo uburuhuko bukuru bw'abanyeshuri buheze izo ngoma bagaca bazijana. Niho rero twebwe muri zone ya Kamenge twari muri Pionnier kuko Pionnier yatanguye mu 1978 hama mu 1982 rero batangura rero kuza kwigisha izo ngoma bacabona abana bari hamwe barabahurikiye muri uyo muhari wa Pionnier. Je nanje nkaba nari nsanzwe ndimwo niho rero twaca twigira izo ngoma twebwe twazigishijwe nawo mu buhinga n'ubumenyi igisata ca Ballet National. Nibuka ko ariho umuntu yaza kutwigisha yakora muri Ballet National yitwa Jean Pierre n'ubu aracariho hama niho batwigishije ingoma mugabo rero bukuru buheze ingoma bagaca bazijana. Izo ngoma bazitwaye rero je vyaciye bimbabaza kuko narabikunda igituma nabikunda nuko iyo tugiye kurya misi mikuru bahamagara bagiye bavuza ibingoma bo mu gishora barongowe n'umutama umuhisi baransakaje antime nkaca mbona ukuntu bavuza nkavyiyumvamo nkabikunda. Hama rero zijya ngoma zimaze kuza naciye mbona ko nanje mbaye nkabajya bijya bintu nkunda bice bituma ndabikunda gusumba. Niho rero naciye ngenda kwa chef de zone wa Kamenge ico gihe yatwara ingoma bari bamaze kuzitwara bazisubije aho zari zisanzwe ziva. Ndabwira ati nyako wa chef de zone twebwe rero uratuvuza ingoma ati ndabizi ati mugabo rero ingoma bazijanye kandi natwe tubikunda ati nenda gufashika. Ndavuga ati je kintu wumfasha woja kudusabira ingoma kuri ETS Kamenge ari ingoma zihari kugira bazidutize tuzandanye tuko turimenyereza kuko je nabona nti nibiyagaruka mu bundi buruhuko nzoba namaze kudebukirwa ko narabikunda. Niho rero chef de zone yaca baturaza isaha 8 ico gihe rero 1982 nari mfite imyaka 11 imyaka 11 cubona umwana w'imyaka 11 agaca agenda kurondeza ikintu akunda kuko je nakoze nkerebutse ntakubeshe nakoze nkerebutse cyane. Tunagerageje kumva tumva ko zari ingoma zitarakwira ahantu hose byari ibintu birondegwa ico gihe umurungwano rwawe abo mwari kumwe babona bose babihurumbira canke bari abantu bake bumva yuko bakeneye ingoma. Aho niho nagenda kubwire rero hari ahantu hake kuko ico gihe urazi mu Burundi intara yose ifise intambo kama yisangije. Ingoma rero zashinze imizi Gitega no kuvuga rero yuko kubera ko President Bagaza yaragendera intara z'u Burundi hakaba izindi ntambo mugo ingoma ntizibe zihari. Murumva acabona yuko ari akantu gahaze kandi ingoma abona ko ariyo kintu coja imbere mu bijanye n'akaranga. Yashatse rero yuko baca bazigisha ku mashure no mu mazone mu mitumba mu gihugu cyose zigishwe yumva bwari uburyo kugira ngo izo ngoma zishinga imizi mu gihugu. Kandi ico gihe nkuko bakivuze aha mu gisagara ca Bujumbura nta wundi mugwi wari uhari havuzwa ingoma zo muri zone ya Cibitoki gusa nta bandi bantu bavuza ingoma ngatari muri zone ya Cibitoki hamwe natwegwe mu Kamenge twitanguye 1982. Hama rero nsubiye hahandi rero kuntu vyaje hama tuca tujana chef de zone kuri ETS hama userukiye ico kigo baravuga na chef de zone muga impande hari yicaye undi muzungu yicaye ari ku biro hama niho chef de zone ayibabwiye ujya muzungu yaciye afata ijambo ati uyo mwana yaba ari waci buraya yaca yiga iby'akaranga biri muri we kuko nta kuntu umwana ngana gutyo yotahura ko uri umutegetsi ugiye kuvuga ikintu yo caronka icakeneye. Ati rero izo ngoma tuciye tuzigabira Dunia turazimuha uyu mwana agende azikorane n'abandi bana bagenzi biwe. Rero ufite imyaka 11
ingoma 15 n'imyambaro 15 banaduha n'umuduga wa stute uzitwara gushika ku kamenge aho twakorera. Hama rero twari dufise umuankadrere yadutwara yitwa Abonimana Vena, yari umuankadrere wa Pioneer. Hamaze kubona sizijya ngoma ndazishikanye barambaza ati nizi ngoma zivuye, ndayibabwira kujya byagenze. Aca avuga ati rero wewe uyu mugwi w'ingoma ni wewe uzowukurikirana, uzowutwara ukurikirana ivyo bikorwa. Umva banatiwe gutyo. Yes, ubu tukaba tukubona umugwi urongoye uvuza ingoma kuva aho mu myaka yawe 11 wacubana uri kurabikurikirana gushika ubu. Nibiki wagiye urahura navyo uvuga ati ngo byarahatswe no kunca intege canke n'ibyiza wishimira uno musuturati? Ikintu ca mbere byagomba kuduca intege na bategetsi bagiye baratwara amazone, hari igihaza umuchef de zone atavyumva. Hama atavyumva rero muri ico gihe ivyo twakora byose twabikora tubikorera leta, tubikorera igihugu, ni kuko wasanga ari bategeza kudufata mu mugongo gutoronderera umwambaro, izo ngoma zishaje bakatoronderera inshato, mugongo cyo usanga tukaca tubura ubwo buryo, kuko ico gihe naho twazivuza nta bintu by'akarusho twabikuramwo, nta mafaranga baduha, twaragenda kuvuza ingoma bakaca duifana n'umukati. Hari umukati witwa sandwich n'ifanta imwe, kandi tugataha tukaryoherwa tukabishima. Aha nini kwari kubikunda, iyo atari kubikunda twari kudebukirwa, kubera yuko jewe nabikunda naho atakintu c'amafaranga caboneka, naragiriza nkabikundisha abandi. Abo rero nagenda bikundisha nibo gushika no munsi ubona yuko nabone bafise bwa buntu buranga akaranga. Uti rero ngo intambamye nkuru yariyo onye kundi uriko urakora ikintu atakintu ubikuramo. Ati rero akarusho nakahe? Akarusho bwa mbere na mbere nuko uba uri mboneza mu bandi, ukaboneka yuko uri umuntu ukurikirana ibijanye n'imico n'akaranga by'igihugu. Hama ubwa kabiri bakakubona yuko aho herereye ko uri umuntu w'imboneza, uri umuntu witeka, babona ati uyu muntu itandukanya naba nabariya. Hama akandi karusho rero gakomeye nuko kuntu rero caciyumviro leta yabagaza kuva 2022 biyumviriye yuko bukundisha imico n'akaranga kugira ngo izo ngoma zikwire mu gihugu cyose. Uno munsi ubona ko imigwi yabaye myinshi mu buryo mu mazone canke amashira hamwe, ubona ko bijukiye ibintu vy'ingoma. Aho rero no camvuga yuko ciye ku bwanje narashitse ku ndoto, kuko nabifashe nkama hama ndabikundisha abo turiko turabikorana, n'abandi babiboneraho baca barabikora. Nico gituma ubona umunsi imigwi ari myinshi, ivyo rero turavyishimiye, turaryoherwa kubona imigwi yarabaye myinshi yogeye ku byo turiko turakora. Hama rero nkaca mvuga yuko akona karusho gakomeye cyane, kuko akandi karusho novuga nuko bijya bintu twagiye turakora vyatumye ingoma z'u Burundi zishobora kuja mu ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO zikemezwa nk'itunga kama, kubera yuko bajya abantu babonye yuko zorinda zijayo, nuko babonye yuko tubikundisha abantu twabikundisha n'amakungu. Hama akandi karusho nuko kuntu dushobora kuzihagurukanya tukazijana mu makungu za Buraya, muri Aziya, muri Amerika n'ahandi, bigatuma Uburundi bimenyekana mu mwanya muto, bakamona ivyacu vyiza. Yama ivyo vyiza vy'iwacu bigaheza bigatera iteka igihugu, natwe nyene ubwacu bikadutera iteka. Bisigura rero yuko akoneko karusho novuga yuko karimwo kibonekeje gusumba, kandi tukaca tubona yuko nuko n'abana yaba bato bajya bariko baraza kurora ukuntu tuko turimenyereza, ubona ko bagerageza bagafata utugopo udusafuriya bagahohahira bariko baravuza ingoma. Tugaca tubona yuko wa muco utazoshobora kuzimangana, wa murisho w'ingoma ntuzokwigira uzimangana, kubera n'abaruka baza ejo na hirya yejo bavyitwararika, ukabona yuko babikunda. Kuri twebwe nk'abantu turiko turakura twabikuriyemo, turabona ko ari indoto nziza kandi ifise aho iriko irashika. Yes, muri ako karusho nyene ngo bwa mbere umuntu yarahabwa umukate gusa n'agafana, mugabo twemeranye ko n'ibintu ni no ku buryo ubu ari sawa, ibintu bimeze neza. Eko bimeze neza, kubera turabona urafata n'indege ugasohoka ngaha ari byo nyine bigutwaye. Donc ku mwana yibaza ko abikurikiranye yuko ubuzima bwiwe butegerezwa kugenda neza, nicaye icizere womuha? Icizere no muha ubwa mbere na mbere, hajya bavuga bati ngo nta mwuga udakiza kiretse uwo kuroga, kuko urabona hari ico bavuga kugomwa.
urashobora gukora ikintu bakakugomwa. Iyo bakugomwe rero baraheza bakagukundisha abandi, iyo bagukundishije abandi baraheza bagaca baguha iteka. Iyo umaze kuruka iteka ucuronka itekane. Rero novuga yuko dufatiye kuri cyo bavuze ati ingendo mu Burundi tumenyere yuko abantu burira indege ari abantu bahanitse, abantu bateye imbere, abantu bize ba kaminuza. Rero ucubona urahagurutse ugiye mu makungu kubera umurusho w'ingoma. Hari ugiye usanga y'abantu, usanze y'abantu baca baba abagenzi, bamaze kuba abagenzi baca baba inshuti, bamaze kuba inshuti baca baba umuryango. No kuvuga yuko uva hariya umaze kumenyana n'abantu, uburonse ubutunzi kubera ko ubufise abantu, naho ivyo mwoshobora gukora nabo bantu ubumwe mwogiranira, ubucuti mwogiranira bitoca biciye kuri uyo murisho w'ingoma. Mugabo urumva umurisho w'ingoma niwe wazanye urufunguruzo utuma uronka aba nabariya. No kuvuga rero yuko umenyekana mu mwanya muto kandi ukamenyekana ku gikorwa giteye igomwe. Hama rero ugaca uvuga uti ni giki cyo utuma ubwira abo bandi ko vyo batera intege. Mu kubatera intege nuko ubwira yuko ni ikintu ukorera mu bantu barenga ibihumbi n'ibihumbi bakuraba. Abo nibo bamaze gukubona bafise ikintu babona kiri muri wewe, kandi atari ikintu gishobora kiriko kirayayata, ahubwo ari ikintu kiza gifise ishusho ryiza, kandi ari ikintu bashira kugukenerako, maze bamaze kugukenerako bagaca bagushigikira nawe ugatera imbere. Ego tugarutse ngaho nyene ku myaka myinshi ubikoze n'ubu ukibishoboye, hari ikintu bisaba umuntu abanza kubapfungura bifata gute kugira inguvu zigumuke nyene Dunia Abedi tukamubona niyo myaka yose ubu ashobora kuvuza ingoma kandi ubona zisaba inguvu nyinshi? Urumva ikintu cyambere, ikintu cyose no kwigenza runtu. Hajya rero ikintu gititira umuntu no kugene wewe intumbero wawihaye. No kuvuga ati je ngomba kwiha intumbero yuko nzoba iki uko no kuba. We intumbero je nkeneye kuba iki nyene kuzoba. Icambere na mbere no kumenya yuko n'abaganga barakubwira yuko naka akwiye kugira imyimenyerezo, mu gifaransa bavuga ngo na siporo. No kuvuga rero yuko icambere kirimwo harimo siporo. Ayo habayemo siporo rero urumva bijya bintu abaganga batangamwe impanuro, kumbure izo mpanuro nawe wazironse kandi na wewe ako karusho kutumugira siporo kaba karimwe. Hama ica kabiri nuko umuntu atashobora kwijajara no kuvuga iki, no kuvuga yuko kwiyica n'inzara. Iyo nshatse kuyica n'inzara, benshi urazi yuko ngaha mu gihugu cacu abantu benshi bakunda agacupa. Kenshi ugaca usanga agacupa rero bakanywera mu ndansa. Iyo kanywereye mu ndansa rero uba uri kuriyica wewe nyene ubwawe. Mugabo rero iyaba uvuga uti kwa ugacupa unakemera, ukavuga uti ndakanyoye mugabo nafunguye, uca usanga uri kurabungabunga amagara yawe. Hama ikigira kabiri ndiko ndivuga jewe no kuvuga no kuraba ibyo ufungura. Ciwe nkaje kubwanje fungura indya kama nizo usanga ashize imbere yo mihuba, ugaca usanga ivyo bijumbo, amateke, ibiharage, naho hoza kajya kantu korosha nk'agasosi kaza kuhira mugabo kimwe uvuga uti kinico mpaye uburenganzira niki. Je sindi wa muntu uvuga ati mpurumbiye vyanja zikizunguzungu guhindura guhindura ibintu gufungura ku mwanya muto ngo kubera ikinakiriya. Hama rero kugira inguvu rero, inguvu umuntu azihabwa n'Imana, umuntu azihabwa n'Imana kuko ukuramba ukubaho ugufa biva ku Mana. Hajya mugabo naho urashiramo nawe ubwenge, ugashiramo kugira nawe ushobora kuvyifatamwe. Imana biya yaduhezagije ubwenge cyane gose. Hama ibindi navyo umuntu agaca yibona bucyo yibereye gutyo. Reka tugaruke kwisabukuru dukunda Burundi no munsi twanagusanze turanakubona no ku bantu bazoba bari ngaho kugira bateramisha abantu igenekezo rya 12. Iki cyumviro wowe cyumvise mu Burundi nkaho gaste Burundi aracyari umujene nari mu myaka yanyu, kumvisa kuvuga ati hari isabukuru ndiko ndategura dukunda Burundi ku munsi wa mbere wo wavyakiriye? Je si ni isabukuru gusa. Auguste Burundi y'indirimbo yayiteguye ari hanze muri Amerika, arayiririmba iyo ndirimbo dukunda Burundi tubukundishe n'abandi. Mugabo ari muri Amerika avuga ati nzoza gusohorera amasanamu y'ishusho y'u Burundi ndabikorere mu Burundi. Amaze gushika ngaha no kuvuga yuko umuntu wa mbere yarondeye jewe, avuga ati ingo dukorane aya masanamu kugira ngo turabe yuko iyo ndirimbo yogira iteka n'ivyumviro bifatiye nawe ku ntererano yiwawe, cyane cyane ku nyambaro canke umwanya amajambo abageze nivyo ushobora gukora.
jewe burya sinkunda kuja mu masanamu cyane kumva nzi yuko agaciro k'indirimbo ndakazi kuko indirimbo ni ikintu ushaka kuririmba n'umunsi kamara imyaka igihumbi nuko cyane nkacana nka yuko nshobora kuyicafuza biciye kuri iyo ndirimbo niho naciye ndambwira ati zana iyo ndirimbo ndayumviriza maze kuyumviriza nca mbona yuko nshobora kuyishigikira ijana kwijana biciye ku bintu birata uburundi nico gituma uzosanga muri rya ndirimbo mu bice 80 kwijana amashusho y'umugwi komeza karanga n'amashusho yiwanje ubwanje aboneka cyane washaka narahevye ndamwemera n'ikibanza cyo mu nzu iwanje uko mu nzu iwanje hariyo ibintu bifisemwo amashusho arata uburundi ndamwemera ko tunahakorera kubereke navuze gutyo nashatse kwerekana yuko iwanje ni kwisoko novuga ko hariyo urumuri rw'akaranga hama rero n'ivyo bintu byo kurata uburundi tuce tubishimangira tubihe agaciro hama rero ivyo onye tumaze kugira gutyo iyo ndirimbo rero aho yagira aca imaze gusohoka abantu barayikunda kubera iki bakunze amajambo arimwo bagakunda n'amasanamu arimwo tubifisemwo uruhara rwo kugira amasanamu agire ishusho ryiza cyane kandi ikindi naco kubera yuko nayo masanamu arimwo abantu benshi basanzwe batuzi ko ari byo bintu tubamwo vyari natumye niyo ndirimbo babona yuko ifisemwo agaciro bituma bayikunda akavuze we nyene ngo ati dukunda Burundi tubakundishe n'abandi hama abantu banayikunda urumva abantu baci bakunda Burundi bakunda iyo ndirimbo mu mwanya muto huti rero ngo ati icyumviro cy'isabukuru wacakiriye gute icyumviro cy'isabukuru maze kucumva je ndakifatamwo intumbero zibiri intumbero ya mbere nuko atahura ico ariko arakora mu gutahura ico ariko arakora atahura yuko naho umuntu yogendagenda ashobora kwibuka aho yazananye rero ni kwisoko nahaziko nahamuhira no kuvuga rero yuko ategerezwa kuza akakora iyo sabukuru kugira ngo n'abajya abantu bariko barakorana hanze muri Amerika ari abone yuko naho kwisoko ico gikorwa agikora hama ubu gira kabiri nuko novuga yuko ashaka kwerekana intererano ariko araterera igihugu ariko arashiramo ariko aributsa cyane cyane ugwaruka ko tegeza gukunda Burundi naho buri mu bahanga cyane gose niyo ntererano ndiko ndavuga ariko arashira mu bantu kugira ngo aterere igihugu mu kubakaburira kugira ngo ntibize birengagiza ivyabo bakunde ivyabo bongere kandi babikundishe abandi ni sabukuru igenekerezo rya 12 ni kuri arena amasaha ni saa 11 na Dunia tuzoshobora kwamubona mugabo aho yariko arashikiriza cyane ukuntu habaye impinduka ari abantu babitahuye ukundi yari muri Irebe company mugabo ubu bikitwa ngo Onidikobu kubgawe kuba yemeye yuko Dikobu ashaka kuyiha iciyumviro we yatanguje wewe ubisigura gute Jewe sinovuga yuko yakibahaye ahubwo yaronse abunganirizi kubera yuko tumenyereye abarundi bari hanze umenga baca batana nakanuka ivy'igihugu mugabo rero abarundi bari muri Amerika bari muri Ikobu bamaze kumva ico cyumviro cyo gukunda Burundi kandi ari saba kuri ko rategurwa mu Burundi bavuze ati natwe turasigaye inyuma mbega twe tuzoba bande urumva rero kwari ni kintu novuga yuko ari cyo gukeza kubera batashatse ko basigara inyuma nabone baboneke muri ico kintu bashigikirane hama baheze bagihe ishusho ryiza bafatanye mu nda nk'abarundi baba mu makungu kandi rero nkaca mbona yuko ni kintu baba bashaka kwerekana ati naho turi ino ahacu ntituhaheba nibisigura yuko Auguste nimba yafashiye ya mbere kugira ngo abibone ko ico kintu yo sabukuru yobera mu Burundi nuko asanzwe ari umunyakaranga yagize iyo ndirimbo mugabo rero abarundi babayo batarabanyakaranga mugabo akunda Burundi bavuga ati ko turonse aho twogera reka twegere ujya muntu dufatane mu nda kugira ngo twuzuzanye ico kintu kimere neza hama ibijanye na Irebe nayo Irebe rero bari ngaha anye nk'urumuri kuko nibo beganije abamenyesha makuru nibo begeranije abahinga ndagakaranga barakora ico gikorwa bariko barakorera mu ngata Auguste ari iburaya wabonye yuko n'intumwa za Ikobu nabone barungitse intumwa bakigwa nabo muri Irebe hama Irebe kandi iramenyekanisha amasezerano n'ikiyago bagiye baragira mu ntumbero yuko bokorera hamwe rero kubwanje novuga nti ahubwo nabandi niba bahari nibazi rero novuga yuko kuri Irebe
amagarade yabo yaduze kuko babonetse yuko ari abantu bazi gutegura ikintu kandi bagiteguye kigashimwa kigatumwa n'abandi bagihurumbira. No kuvuga rero yuko duhamagariye n'abandi barundi bari hariya mu mwanya bazobona yuko bakimba gutegura ikintu bamenye ko mu Burundi hari abantu bashobora gutegura ibintu bo bakaza bashikira mu vyuzuye byarateguwe mu buryo babitegura mu ntumbero yo kubikunda no kubikundisha abandi kandi no mu ntumbero yo kugira ngo Uburundi bimenyekane umwanya muto. Rero kubwanje uzati uyivuga ko iki je nubwo nokeza abo bayikubu nokeza abo barundi bose bari hanze bashoboye kwegira Auguste hama baramusaba yuko bokorana ico kintu kugira ngo bagihe inguvu zidasanzwe. Yes, mwakejejwe n'igikorwa rero turakirindiriye akajambo kanyuma ushaka kubwira abazoshika kuri uwo munsi bitege iki kwa Dunia Abedi. Tweco bazoba biteze kubona wa muhinga rurangiranwa kuko ni gake abene gihugu bashobora kutubona mu bukwi na bukwi kuko twebe kenshi imanza tujamwe ziba ari imanza z'abategetsi. Muri uyu mwanya z'imanza z'abategetsi ahanini ujya muri sho tuba tuko turagira ijya ntambo kajya gahugu tuba twagateguriye abategetsi abandi bakabibona nk'abariko baravumba. Mugabo no munsi rero abazoba bitavye iri sabukuru bazoba aribo bateguriwe uyo murisho bazoba bateguriwe ubwo bwiza bugizwe n'impano iri muri dunia iri impano iri mu mugwi komeza karanga. Urumva ntivyabo rero nibaze barabe ivyacu kandi biranaduhimbara cyane kubera yuko uno munsi abarundi basiga bijukira ivy'iwacu ukabona yuko bavyita bakari bakabiha agaciro. Ati rivyo bazokwitega no kuza gushigikira icyumviro cyo gukunda Uburundi no kubukundisha abandi. Nk'aka urabona yuko batweretse yuko ariho umuhinga azoba yavuye mu Rwanda. Nk'uyo wo mu Rwanda niyava ngashitse aho bazoganira abantu babiri batatu canke abamenyesha makuru bazomubaza aho bazovuga Uburundi azovuga ati mvuye mu Burundi nabonye abarundi batambye neza babonye ingoma z'u Burundi nabonye intambo z'u Burundi. Umva Uburundi buca buvugwa mu mwanya muto bugakwira isi yose. Ego Jerika ndagushimire mugabo ngo hari ikibazo cyuko tudateye ibiti by'ingoma ngo hazogeraho tutazura dufise ingoma. Ico kibazo namwe muramaze gucunga cyane gose birumvikana ko ingoma ziva ku giti kandi ingoma ziva ku giti si giti utera ngo mu mezi abiri canke mu mwaka ngo kice kiba ari giti covamwo isekuro y'ingoma. Ico rero igihe twari ko turagira uruganda turabira hamwe ico tuma akaranga gatera imbere hajya mu bushikiranganje bw'imico kama hama mu gusozera ico kiba cabereye igitega. Ico kintu twaragishikirije sini gutera ibiti gusa twasabye yuko hariho ibikoresho kama biva mu bintu vy'ivyatsi canke mu biti twasabye yuko vyotegwa hama ayo mashamba agakingirwa mu ntumbero yuko abuzukuru n'abuzukuruza bazoheza baronke ivyo bikoresho kama bitagoranye kubera yuko twatanze iyo ntererano yuko twabonye ko muri kazoza ingoma zishira kuzimangana kubera twabuze ibiti. Rero umushikiranganje akaba yaratwemereye yuko ico gikorwa giye gukorwa kandi ivyo biti bazobitera ndetse n'ibindi vyatsi bivamo nk'amayebe bivamo imihivu n'ivyo bindi byose biranga Uburundi bazoheza babikurikirane babitere. Ego Yes, reka tubashimire mwese mwafasha akanya kudukurikirana. Iyi ni Indundi TV tunabibutsa gukunda Uburundi cyane cyane tubukundisha abandi. Dunia Abedi tugushimire kanya kawe. Murakoze nanjye ndabashimiye nkaba nshimiye n'abari ko radukurikirana. Murakoze cyane Mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bicanga kuri Indundi TV. Ciao ciao.